by'ukuri amasezerano ya mbere urundi bwagiranye na Misiri tugiye kubiraba neza dusanga ari ya masezerano yo kuboha yisunga ivyo 29 na 59 mu kinjana giheze kandi ayo nayo atara u Burundi yari amasezerano yabaye hagati y'ingoma y'Ubwongereza ku izina ry'ibihugu nka Tanzania, Uganda na Kenya bayagirana na Misiri muri ico gihe, aho rero bavuga bati amazi mwebwe hari yepfo ntimukoreko. Mugana namwe murabona yuko harimo akarusho mu gihe aya masezerano twoyashira ko leta y'u Burundi yo ya ratifya, kuko muravye nk'umunyishuza atanzwe ku kibazo ca mbere harimo imigambi imwe izoshobora kuranguka, imigambi ijanye n'uburimyi n'umuyaga nkuba kuri hariya kuri Kagera kuri Kanyaru kuri Ruvyironza n'ahandi. Ivyo tugaragaje kwibukanya amasezerano yabaye yemewe n'u Burundi mu kwa kabiri k'umwaka uheze. Murazi yuko havugwamwo yuko atagikorwa Burundi bwokora kiretse hisunzwe itegeko rigenga amazi ryo muri Egypt, muri Misiri. Aha murumva yuko mu by'ukuri twariboshe kuko turi igihugu cyitwa ko cikukiye, none twokoresha itegeko ry'ikindi gihugu gute kwitunga ryitwa ko ari gwacu. Mugabo aya masezerano mashasha nkuko umushikiranganje yabivuze yega ibihugu byose dusangiye ibiyaya canke le bassin versant z'uruzi rwa Nile. Igikuru nuko mu gukoresha ayo mazi atawugunga uwundi, kuko murajya ya mbere Misiri iratugunga yo ishaka yakoresha 100% mugabo twebwe ntidukoreshe.